iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi. Tim Harris Ishimwe ubasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Reka ariko mbanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, Israel yatahukanye 4 mu bari bafashweho ingwate na Hamas, ariko abanyapalestina barenga 200 bagwa mu gitero cyari kigamije nyine kubohora abanya-Israeli. Hari uwabibonye agize ati humvikanye amasasu menshi harimo yafashe umuntu wari mu iduka arakomereka nyuma aza gupfa. Uyu ni Khalil Ali Tahlawi, umuturage wabonye uko byagenze, muramwumva muri aya makuru. Ejo ku cyumweru kandi hasojwe amatora y'abagize inteko nshingamategeko bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu Bufaransa afite imyaka 53 azize kanseri. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahereye i Gaza. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, Israel yavuze ko yatahukanye abaturage bayo bari mu nkambi y'i Gaza bari bafashweho ingwate. Ibiro bishinzwe gutangaza amakuru ku ruhande rwa Hamas byatangaje ko iki gitero cyahitanye abanyapalestina 210, abandi benshi barakomereka. Nyuma y'iki gitero gifatwa nk'igikomeye ku ruhande rwa Israel, abanyapalestina batangiye kubarura ibyangiritse bitari abantu babo bahaguye n'abakomeretse. Abapfuye bose hamwe babarirwa muri 210, mu gihe nta mubare w'abakomeretse watangajwe ariko babarirwa mu magana. Muri iyi nkambi iri ahitwa Neseilat, Israel yatangaje ko yakuye abantu bayo 4 bakiri bazima. Khalil Ali Tahlawi ni umuturage wabonye uko iki gitero cyagenze, abibwira ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Umutwe w'abasirikare badasanzwe binjiye mu nzu y'umuturanyi wanjye w'umuganga witwa Hamad Al-Jamal, kandi ubwo niko haraswaga amasasu menshi kandi mu byerekezo byose. Isasu ryafashe umuntu umwe wari wicaye mu iduka riri hafi aho, arakomereka cyane nyuma aza gupfa. Igisirikare cya Israel cyo cyavuze ko abantu cyatahukanye bari bafite ubuzima bwiza. Abo ni Noah Aligamani, Almogi Mail, Andrei Kozlov na Shilomi Ziv. Aba bakaba bari mu bafashwe na Hamas mu gitero yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Igisirikare cya Israel cyakomeje kuvuga ko ubu hasigaye 116 muri 251 bose bashimuswe, ariko bikaba bimaze kumenyekana ko 41 muri bo bapfuye. Ku wa gatandatu i Tel Aviv muri Israel hari hongeye kuba imyigaragambyo isaba Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu bamusaba amasezerano yo gucyura abafashweho ingwate. Perezida wa Amerika Joe Biden yashimiye iki gikorwa cyo kubohoza aba banya-Israeli, avuga ko Amerika itazigera ihagarara kugeza imfungwa zose zirekuwe kandi hagashyirwaho amasezerano yo guhagarika intambara. Tukivuga kuri aya makuru yo muri Gaza, Papa Francisco yaraye asabye umuryango mpuzamahanga gufata ikibazo cyo gufasha abanyagaza nk'icyihutirwa ndetse hagakoreshwa uburyo bwose bagezwaho imfashanyo. Ntabwo ari ubwa mbere Papa Francisco yumvikanye asabira abanyapalestina gufashwa. Ejo ku cyumweru ari mu gitambo cya misa yongeye kwibutsa umuryango mpuzamahanga ko abanyapalestina bari Gaza bakeneye kwitabwaho bagahabwa imfashanyo. Yavuze ibi mbere y'inama mpuzamahanga ijyanye n'iby'ubutabazi izabera muri Yorodaniya.
Biteganijwe ko iyi nama izaba ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatandatu ku bufatanye bw'umuryango w'abibumbye ONU n'igihugu cya Misiri. Ibiro by'umwami wa Yorodaniya byanditse ku rukuta rwa X ko intego y'iyi nama yihutirwa ari ugushyiraho uburyo bw'ubutabazi nyuma y'amakimbirane yatumye habaho guhangana hagati ya Israel na Hamas. Biteganijwe kandi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken akorera urugendo mu burasirazuba bwo hagati muri iki cyumweru dutangiye. Blinken azaba agiye gusa nk'uwotsa igitutu kuri Israel na Hamas ngo bemere icyifuzo cyo guhagarika intambara cyatanzwe na Perezida Joe Biden mu cyumweru gishize. Minisiteri y'Ubuzima y'i Gaza yatangaje ko iyi ntambara imaze guhitana abantu ibihumbi 36, abandi benshi bashonje ndetse uduce hafi ya twose twabaye amatongo. Ejo ku cyumweru wari umunsi ukomeye mu bihugu by'Uburayi, habaye amatora y'abagize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uwitwa Jordan Bardella kugeza ejo ku cyumweru niwe wazaga imbere ku rutonde rw'abagize ishyaka rya Rassemblement National. Uyu maze amezi agaragara nk'uri imbere y'abandi ashobora gutsinda ndetse ku majwi 23.34% yagize muri 2019 akaba yakongeraho agera ku 10 muri iri tora. Ibiro by'itora byafunguye mu bihugu 21 uyu muryango ukoreramo, harimo 2 bikomeye by'Ubufaransa n'Ubudage. Ibi bihugu byagize uruhare muri iri tora kugira ngo bigene icyerekezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu myaka 5 iri imbere. Abitabiriye aya matora bemeje ko ari ingenzi cyane kuko bihesha Uburayi gukomeza kwerekana ubudahangarwa. Aya matora abaye mu gihe uyu mugabane uhanganye n'Uburusiya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine, amakimbirane ku isi mu by'ubucuruzi n'ibijyanye n'inganda cyane cyane hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ihindagurika ry'ikirere n'ikindi kibazo gishobora kuzahanganisha Uburayi n'ubutegetsi bwa Donald Trump wahoze ari perezida mu gihe yakongera gutorwa mu kwezi kwa 11. Muri aya matora yatangiye kuwa 4 w'icyumweru turangije, abaturage barenga miliyoni 360 bo mu bihugu 27 bari bafite uburenganzira bwo gutora, nubwo byari byitezwe ko umubare muto kuri uyu ari uzatora. Abenshi mu baturage b'i Burayi batora batewe ubwoba n'ubuzima burushaho kugenda buhenda, kandi berekana ko intandaro y'iki kibazo kibateye impungenge gifitanye isano n'abimukira. Mu mpera z'iki cyumweru umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu bitaro mu Bufaransa. Uyu mugabo yaramaze iminsi ari mu biganiro byo kurekura imfungwa z'abanyamakuru bafungiye hirya no hino ku isi, ndetse yagerageje no gufasha bamwe mu kubona inzira zo kubona ubuhungiro. Mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka ryavuze ko Delwal yaramaze igihe arwaye indwara ya kanseri yamuzahaje kandi yaje isa nk'imutunguye. Yapfiriye mu bitaro by'i Paris mu Bufaransa afite imyaka 53, akikijwe n'abo mu muryango we. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryatangaje ko Delwal yafatwaga nk'umugabo udasanzwe kubera akazi yakoraga ku migabane yose y'isi. Bumvikanishije ko yari umugabo udacogora, waharaniraga ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse n'ukwaguka kwaryo, cyane cyane muri ibi bihe byoroshye no gutangaza amakuru y'ibihuha. Iri shyirahamwe ryavuze kandi ko Delwal yafataga umwuga w'itangazamakuru nk'urugamba yashyize mu buzima bwe, aho yarwanye agaragara nk'ufite ukwizera kudashidikanywaho. Bashimangira ibi bumvikanisha ko Delwal yagaragaje imbaraga zitagira umupaka kuko yakoreye ingendo nyinshi muri Ukraine muri ibi bihe iri mu ntambara. Bavuga ko yagiye muri Turukiya na Afurika ajyanywe no kurengera inyungu z'abanyamakuru bafunze cyangwa bari mu kaga. Aha batanze n'urugero rw'uko yafashije umunyamakuru w'Umurusiyakazi Marina Ovsyannikova wari umaze kugaragara nk'ushobora kujya mu kaga, amufasha guhunga mu buryo bw'ibanga muri 2022 nyuma yo kugaragara kuri televiziyo yamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Mu izina ry'abanyamakuru bagenzi banjye tumwifurije iruhuko ridashira. Ejo ku cyumweru abayobozi bo mu murwa mukuru wa Mexique bafatanije n'inzego z'umutekano basenye inkambi y'abimukira baba bifuza kujya muri Amerika mu gihe iki gihugu cyo gikomeje gukaza ingamba zibakumira. Iyi nkambi yari mu murwa mukuru ahitwa Colonia Juarez nyuma y'uko Amerika ikajije ingamba z'abimukira binjira mu gihugu binyuranije n'amategeko. Mexique nayo yasabye ko Amerika ihitirekura abimukira ikabasubiza mu bihugu bakomokamo. Umwe mu bimukira bari muri iyi nkambi yasenywe witwa
witwa Rosa Zelaya yavuze ko yayigezemo nyuma y'uko umugabo we yari amaze kwicwa ndetse n'inzu ye igatwikwa. Yumvikanishije rero ko yari muri iyi nkambi yasenywe mu rwego rwo gukiza amagara ye. Zelaya yavuze ibi umunsi umwe mbere y'uko inkambi isenywa. Ku munsi wa kabiri w'icyumweru gishize, perezida wa Amerika Joe Biden yari yavuze ko azakumira abimukira baza gusaba ubuhungiro, aho kugeza ubu abarenga ibihumbi 2,500 binjira ku butaka bwa Amerika buri munsi. Impuguke mu bijyanye n'abimukira Adam Isaacson ukora mu ishami ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Amerika ariko ikorera muri Amerika y'Epfo yavuze ko icyegeranyo cyakozwe cyerekana ahubwo ko uyu mubare ushobora kuba ari muto, ku bw'ibyo akumvikanisha ko iryo tegeko rigomba guhita rishyirwa mu bikorwa. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet eshatu radio yacu voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu ni YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, urwego rushinzwe kwiga no gushyiraho ingamba zo guteza imbere igihugu ruravuga ko abaturage bakwiriye gukora amasaha menshi kugira ngo bazibe icyuho cy'ibura ry'amafaranga y'amahanga gikomeje kugaragara mu gihugu. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo bari mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Ku bwa Ndikumana arongoye igisata ntunganyamigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu, birakenewe ko abarundi cane cane abagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bahindura ingendo bakavavanura n'ingeso zisubiza inyuma mu Burundi. Muri izo uwo muhinga ashiramo kudakora umwanya ukwiye, umukozi wa leta agatonda yacerewe kandi agataha isaha itaragera, akamara umwanya muremure ariko aranywa inzoga kandi hari iyindi mirimo yokora igatuma aronka icosahiriza agashahara ahembwa na leta. Abakozi ba leta bamwe bamwe barangwa no kurya ibiturire, gusesagura itunga rya leta canke bakarinyonora baryita gwabo. Ndikumana ati Uburundi ntibukenya amahera, ikibazo nuko n'amahera gitunze akoreshwa nabi. Aha akaba yashimangiye ko abantu bakwiye kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amahera, kuko inoti zibikwa nabi zigahera kare kandi zikogwa ku buryo bwinshi. Ku kibazo c'ubukene bw'amafaranga mvamakungu butuma ibiciro biduga, Ndikumana atanga umuti ko ari ukugwiza umwimbu. Hari abarundi bamara amezi 6 bariko bararima, ayandi 6 bakazoyamara bariko barafungura ibyo bimbuye. Iyo ngeso kubwiwe yohagarara, abarimyi bakiga kuvomera imirima mu gihe cici, umwimbu ubaye mwinshi bakawuronderera amasoko hanze, gutyo ya mafaranga mvamakungu akagwira mu gihugu. Ku kibazo co kwaga kw'amatongo, uwo muhinga asaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira icigwa, hakamenyekana amatongo yo kurima n'ayo kubakamwo, kandi abarundi bakaba mu bigwati biteye imbere, naho nyene bakubaka baduga mu kirere kugira ngo ntibamare isi ndimwa. Uburundi kandi buracamugajwe n'ingendo ya kamwana wa mama mu gutanga akazi, bituma usanga bagaha abadashoboye ata kintu kinini bafasha igihugu kandi cabwenge zishoboye zicaye muhira. Igihugu c'Uburundi kandi gitegerezwa kugarukana umwizero ku mabanki mpuzamakungu. Ugushika ubu kubera umwimbu mu Burundi ari muke, ntibwemerewe guhabwa amadeni n'ibigega canke amabanki mpuzamakungu. Ivyo bikunyura bwa bukene bw'amafaranga mvamakungu bituma ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro. Mu bindi bisubiza inyuma mu Burundi ni ubwinshi bw'abafungwa. Ndikumana ajeje igisata ntunganyamigambi y'igihugu ati uburyo bukoreshwa mu kubeshaho abafungwa usanga busumba ubwo kubeshaho abasirikare canke abapolisi b'igihugu. Asaba ko ico kibazo co kwigwa neza, abarangije umunyororo bakarekugwa, abagirizwa ibyaha bito bito nabo bagahanishwa gukora ibikorwa bisubirira umunyororo. Eka n'abandi bafungwa bokoreshwa mu bikorwa igihugu kiba kiriko kirarangura, bakareka kurya batakoze, kuko muri bo harimwo n'incabwenge. Uwo muhinga yagarutse kandi kwigwirirana ry'abantu ritajana n'igwirirana ry'ubuzi, bigatuma
bituma urwaruka rufise ubwenge n'inguvu ruhungira ubushomeri mu bindi bihugu. Gutera imbere kandi ntibishoboka mu gihe udakunda igihugu cakwibarutse kandi udakunda imico n'akaranga kaco. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nahakana ko hakiri abarundi badakunda igihugu, mbere iyo bagiye gukorera mu mahanga bagaruka bavuga ko iwabo ari mu bihugu babamwo atari mu Burundi. Arashima kandi ko umwimbu w'ibigori, w'ibiharage, ibiraya n'ikawa wabaye mwiza, ariko aragaya abakozi bamwe bamwe ba leta bakwega amaguru mu kazi kabo batazi aho bagejeje akazi kabo. Adoma urutoki ku bushikiranganji bw'ubutungane batazi imanza baciye bagashira mu ngiro n'izo bataraca. Mu bakozi bakwega amaguru harimo kandi n'abashikiranganji. Mu bisanzwe umushikiranganji twahejeje kuvuga ivyo kogwa nibo baba barara kw'ijoro, tuba twahejeje kwerekana le politike planification. Mwebwe mu bushikiranganji nimwe muba bukera, ariko raba baremera bakakora ivyanya bagushikije n'ukambere mbonye umuntu uca naje nahora nigira ngo ndugukoze wako barandusha kabisa. Hari kandi n'abashikiranganje batazi ibyo bajejwe. Umukuru w'igihugu atanga akarorero ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka. Ntidushobora kumva ingene dufite ubutare tubagoma turira ngo turakenye, aho mu bushikiranganje buraba ubutare usanga hariyo abakozi barenga 1000. Mugabo ntibashobora kutwereka n'ingene bashobora gushora n'ubutare bwogugwa umuriyoni w'amadolari, naho woza kubabaza ubunyene genda muri burya bushikiranganje kandi ubutare twirwa turabuhonyanganga. Ku kibazo c'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, umukuru w'igihugu asigura ko naho boja gusaba imfashanyo ubukene butohera. Umuturama ni ukugwiza umwimbu. Varisito Ndayishimiye asaba kandi abarundi kudafata akazi bakora nk'aka leta. Bomenya ko leta igizwe n'abanyagihugu kandi akazi bakora ari akabo atari aka leta, ko bogakora rero n'umwete. Afurika yunze ubumwe n'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku by'amatungo birimo gufatanya gushyiraho amabwiriza azafasha leta zo muri Afurika guteza imbere ubuziranenge ku masoko y'ibiribwa adakorerwa igenzurwa. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika tugezwaho na Pierre Claver. Niyo nkuru. Ibice birenga 70% by'imiryango y'abanyafrika baba mu bisagara igurira ibifungurwa vyayo mu masoko atubakiye, mu mabarabara, mu tuzu dusanzwe tutubakiye, hamwe no mu bibanza vyo mu mihana yabo. Muri iki gihe rero ubumwe bwa Afurika hamwe n'urwego rujejwe ubushakashatsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega c'ibifungurwa biriko birakorera hamwe mu gushira ahabona urutonde rw'ingingo ngenderwako zitegerezwa kwisungwa mu gutorera inyishu ibibazo byose bijanye n'ayo masoko. Uwo mugambi watanguye kwigirwa hamwe kuva ku igenekerezo ry'indwi ry'uku kwezi kwa gatandatu. Izo ngingo zitegerezwa kwisungwa zifise umugambi kandi wo gufasha ibihugu vyo muri Afurika kuzubahiriza. Sylvia Alonso ni umuhinga mu vyerekeye indwara zandukira akorera urwo rwego rujejwe ubushakashatsi, avuga ko kunagura uburyo bwo kwirinda indwara ziva mu bifungurwa vyo ku masoko yo hanze n'utuzu tutubakiye bizofasha kubungabunga amagara y'abanyagihugu no kunagura ubutunzi bw'igihugu. Menshi muri ayo masoko ntiyitaweho bikwiye, nico gituma twafashe ingingo yo gutangura kuyitaho. Nitwashobora gutorera inyishu ikibazo c'indwara zishobora kuva mu bifungurwa bigurirwa ku masoko, tuzoba turiko turagira uruhara rukomeye mu kwirinda indwara ziva muri ibyo bifungurwa ku mugabane wose wa Afurika, kandi tuzoba turiko turafasha ibihugu vyo muri Afurika mu migambi yabyo irimwo kuronsa abanyagihugu ibifungurwa bikwiye, amagara meza hamwe no kunagura ubutunzi bwabyo. Ibanki y'isi yose yarasohoye raporo ivuga ko isuku rike riri mu bifungurwa bigurishirizwa ku masoko yo hanze rituma ibihugu vyo muri Afurika bitakaza miliyaridi 16 z'amadolari ya Amerika ku mwaka. Ibifungurwa biba vyanduye imigera bigwaza abanyagihugu bo muri Afurika, biratuma amaleta atakaza miliyoni 91 z'amadolari ya Amerika ku mwaka, mu gihe abanyagihugu 137 bicwa n'ivyo bifungurwa vyanduye uko umwaka utashe. Ivyo bitigiri bikaba bishikirizwa n'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu. Umuhinga Alonso avuga ko gukorana n'ibihugu vyo muri Afurika, abagurisha n'abarima ibidandazwa vy'ibifungurwa bifise akamaro kanini mu gukingira amagara y'abanyagihugu.
turizeye ko izo ngingo ngenderwa ko twashize ahabona zizoshobora gufasha amaleta kugenzura ibisabwa kuri ayo masoko atubakiye n'ayo ku mabarabara. Ibyo bizofasha mu kumenya ko ibidandazwa by'ibifungurwa bitagiramwo imigera. Amaleta yo mu bihugu vya Afrika akatari gake yarafashe ingingo yo gukura ku masoko bimwe mu bidandazwa vy'ibifungurwa byari byaratewe n'imigera nka korera. Ingingo yo gukorera hamwe mu runani n'ibihugu vyo muri Afrika ni ntumbero yo gukora ibishoboka byose kugira ngo ibifungurwa bigurishirizwa muri ayo masoko atubakiye nayo ku mabarabara vyame birimo isuku kandi ntibitere ingwara. N'ingingo izobandanya muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 gushika mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Integuro y'uwo mugambi wo kurwanya ingwara zishobora kuva mu bifungurwa bidandarizwa mu mabarabara uzoshikirizwa icesi inzego z'ubumwe bwa Afrika zifata ingingo ku mwaka uza. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi rya Amerika. Reka noneho twerekeze muri siporo duhereye Burundi. Mu Burundi hagiye kubakwa ikibuga kigezweho cy'umukino w'intoki wa basketball cyakira abantu 2,000 kizubakwa mu mujyi wa Bujumbura. Ibi byavugiwe mu kiganiro hagati y'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU n'uyoboye FIBA Africa uri mu ruzinduko mu Burundi. Inkuru twayiteguriwe na Desire Hatungimana. Anibal Aurelio Manave alongoye FIBA Africa ari mu Burundi kuva igenekerezo rya 3 za kuno kwezi, ariko araganira n'abarongoye basketball mu Burundi cyo kimwe n'abarongoye imigwi. Uwo mugabo yamuka mu gihugu cya Mozambique agenzwa no kuraba ingene urukino rwa basketball mu Burundi gotera imbere inyuma y'ahishira hamwe rya basketball mu Burundi FEBABU rifatiwe ibihano abatari bake mu bakunzi b'ugo rukino bakabona ko rugiye kuzimangana burundu. Kuri uno wa gatandatu yari yishikiye ku kibuga cha Departement des Sports kwirabira inkino zari zateguwe harimwo izo mwihiganwa n'iza gicuti. Anibale yamenyesheje ko ashimishwa no kubona abarundi batacitse intege bakabandanya gukora. Ikindi yashikirije kimushimisha no kubona mu Burundi imigwi ari abantu ku giti cyabo ariko igatera imbere mu gihe mu bindi bihugu byinshi bya Afrika imigwi isanga ari igisirikare canke amabanki. Yamenyesheje ko ibibera mu Burundi ari byo gushigikira. Pour moi, c'est un plaisir de venir ici au Burundi. Kuri jewe n'umunezero kubona nza mu Burundi kuganira ibijanye na basketball. Nubwa kabiri nje ngaha ariko natangaye cyane. Igihe cyose naje ngaha ntangazwa no kubona abantu benshi baza kuraba basketball bagizwe n'abafana n'abantu benshi batandukanye. Nukuri Burundi ni igihugu cya basket. Warongoye FIBA Africa yarakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'urongoye FEBABU n'abarongoye imigwi. Claver Hachimana arongoye FEBABU amenyesha ko umubonano wabaye ngirakamaro kuko hagiye kubona iki kibuga kigizweho mu Burundi ivyo abakinyi bari barindiranye igishika cinshi. Aha rero twashimikira kugira ngo umukuru w'igihugu atwemerere atwereke intumbero ya leta kubijanye naho twokubaka ico kibuga. Umukuru w'igihugu yaratwemeye yuko aducikije cyane rwose, aratubwira ati ngiye kuraba ikibuga aho mu gishira ndahi Bujumbura. Ikindi kibazo ca kabiri twaganiriye cyari cyo nyene cy'umufatanabushake, twakiganiriye turacicarira umwanya utari muto. Nivyo nticaheze ariko inyishu nyinshi ziriko ziraba propose turibaza neza yuko mu minsi iza kizorangira Burundi. Imigwi y'u Burundi imaze kubona ko kongera gusohoka mu makungu bishoboka yaratanguye kwitegura. Uwo bigaragara kurusha iyindi ni Tigers. Uwo mugwi wamaze kugura abakinyi 5 bava i Bugande no muri Congo. Umumenyereza w'uwo mugwi Josué Ndimugakiza yabwijwe rya Amerika ko intumbero yabo ari ugusekura Burundi mu nkino za BAL naho nabo bahanganye baticaye. Tife ya mbere principal mu Tigers uyu mwaka nuko iba ya mbere muri playoff igaserukira u Burundi. Ko tuzoseruka twaravyemerewe. Ingufu zirahari, ntivyoroshe kurondera umukinyi ngo umuzane muri akarere kacu. Inyuma ya ingorane zabaye kuri Dinamo byadusavye umwanya munini nako tubazanye batevye. Twaronse Imana, turaronka abo dukorana baravyumva, hama barazi ko mu Burundi dufise impano ya basket, barazi ko imbere barabonye intambwe Dinamo yarigeze. N'imigwi nkuru nani naremesha mu rukino yakiniye imbere y'urongo ya FIBA Afrique byaragaragaye ko nayo nyene iri kwiriyubaka. Claver Hachimana yaciye aboneraho akaryo kumenyesha abakunzi ba basketball
ko ibihano vy'ukwezi bari bafatiwe vyarangiye. Ibihano navyo vy'amafaranga y'amaswisse 50,000 baremerewe ko bagiye kongerwa ikiringo co kwishura. Abari bafise impungenge rero uko basketball y'u Burundi igiye guhagarara mu makungu ngo borema, kuko mu mpera za kuno kwezi n'umugwi w'abadashikana imyaka 17 uzokwitabira amahiganwa y'akarere ka gatanu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Reka noneho tuve i Burundi tuzamuke i Kigali mu Rwanda, ahari hasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku maguru rizwi nka marathon. Twamenye ko umunyakenya Laban Korir ariwe wegukanye intsinzi. Iyi ni inkuru ya Jean-Claude Munyandinda, ariko mbere yuko atubwira uko byagenze abanze atujyane muri Afurika y'Epfo, aho kuri wa kabiri ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda izahura n'ikipe y'igihugu ya Lesotho mu rugendo rwo guhatanira uburenganzira bwo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mwaka wa 2026. Kuwa kane w'icyumweru gishize Amavubi y'u Rwanda yahuye n'intarangwe za Benin. Ikipe y'igihugu ya Benin yatsinze u Rwanda igitego 1-0. Ibi byatumye abasore b'umutoza Frank Spitler batakaza umwanya wa mbere mu itsinda rya gatatu, wifatirwa n'ikipe y'igihugu ya Lesotho yatsinze Zimbabwe ibitego 2-0. Muri iri tsinda mu mukino wabaye kwa gatanu, ikipe y'igihugu ya Nigeria yanganyije na Afurika y'Epfo igitego 1-1. Uyu munsi kuwa mbere ndetse n'ejo kuwa kabiri hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane. Kuri uyu wa mbere guhera saa 12 z'umugoroba ikipe y'igihugu ya Benin irahura n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Uyu mukino urabera mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ejo kuwa kabiri Afurika y'Epfo izahura na Zimbabwe muri Afurika y'Epfo guhera saa 12. Kuri iyo saha kandi ikipe ya Lesotho izahura n'Amavubi y'u Rwanda kuri Stade Moses Mabida mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu nyuma y'imikino 3 kuri buri kipe muri uru rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi, mu itsinda rya gatatu ikipe iri ku isonga ni Lesotho ifite amanota 5-9, igakurikirwa n'u Rwanda ku mwanya wa kabiri n'amanota 4. Ikipe ya Benin ya gatatu nayo ifite amanota 4. Ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo nayo ifite amanota 4 ikaza ku mwanya wa 4. Nigeria ni ya gatanu n'amanota 3, naho ya gatandatu nayo ya nyuma ni Zimbabwe ifite amanota 2. Twerekeje mu mukino w'intoki wa volleyball, mu mpera z'icyumweru gishize mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo habaye irushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutsindura wahoze ari umutoza ukomeye muri uwo mukino, akaba yarahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Rutsindura yatozaga ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya Virgo Fidelis yo ku Karubanda. Mu bakinnyi bakomeye yazamuye harimo Jean Pierre Karabaranga, Alexis Mbaraga, Jean de Dieu Masumbuko, Michel Karekezi, Raphael Ngarambe, Fiacre Rwamucyo na Banyakwigendera Benjamin Imenamikore, Aimable Semanzi, Innocent Havugimana n'abandi. Alphonse Rutsindura kandi yanabaye umutoza w'ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore. Umwe mu bo yatoje aragaruka kuri bimwe mu byamurangaga. Nitwa Kubwimana Gertrude, muri federasiyo ya volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukiri abana, navuga ko twari abana bakuze, ko twigaga muri segonderi. Icyo gihe nigaga i Remera Rukoma. Adutoza hari mu mwaka w'1990, ndumva yararangije kudutoza nko muri 1992 na 3. Ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga, yarazi gutoza, kandi noneho yaratwihanganiraga. N'umuntu wihanganiraga buri wese, akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya, aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere, yararebaga akabona ikibura, ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga. Dusoreze ku isiganwa ku maguru rya marato ya Kigali yabaye ejo ku cyumweru. Muri marato yuzuye nk'uko bisanzwe, abakinnyi b'Abanyarwanda bacyuye umunyu, imyanya y'imbere yifatirwa n'abanyamahanga. Mu bagabo uwabaye wa mbere ni Laban Korir w'umunyakenya, naho mu bagore uwaje ku isonga nanone ni umunyakenyakazi Johan Kipiatich. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Desire nawe Claude Munyandinda, ndabashimiye cyane kuri aya makuru y'imikino. Nshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bose bamfashije kuyabagezaho. Diane Ninahazwe niwe wamfashije kugeranya aya majwi. Njye mwumvaga kuri mikro ndi Tim Harris Ishimwe. Tubasezeyeho mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe, mutangire icyumweru cyiza cy'amahoro.